C'était juste kugira ngo nurabona ko ahantu habere mariage usanga akabari kahegera ariko gafise abantu benshi gusumba muri mariage navyo urabona baba buzuye kora batanga inzoga imwe urabona nkajya kuri jardin je nagiriye kwa Gerard hari kuba huzuye nta mpamvu yuko bagenda hariya kubera haba hari inzoga ça veut dire ubazana inzoga ngaho kandi bashobora kwigurira kandi kuri prix normal ça veut dire muragumana mbese inzoga ne wari waziranguye oya wamugaye umuntu azana stand arazana stand aradandaza muga gusa je namubwene abantu bari ngaha ntibabura ico banywa prix normal yaranguye 2 fois ndakubwire ikintu kimwe dote en soi ntaco aritwaye mugano ko uye biravye neza ni business gutega Rasko kandi ajya mahera cyakora urubanza tugende buhoro abantu bubatsinze mu mahera bakosheje umukobwa wabo vya vrai turabona ko bahindura karangi iwabo agaportaye bayahindura Rasko atanuko ajya mahera araza je twera biteze uretse ko bahindura hari diplome hari abantu bahindura karangi kora diplome shaje nzobibaza mama igihe naronka diplome man ntibigeze bahindura iwacu hari hajya nyene nigihe ngira memoire bamaze kugira kumfura ntasanze kujya nyene ibintu abatipe benshi bavuga ngo yagiye kuvyara ngo umugabo wanje wacaja kunywa inzoga aho bujya n'ubu novuga gute nubujya abari ubugaba subugaba karabo ari hafi kugira ubuzima bwiwe ugacuja kunywa inzoga minushe subugaba tandukanye ubugaba n'ubwoba afite ubwoba bwanyu mu buhereza mu kabari none ni hehe handi woje cyangwa ugasanga umuntu ari muri sport umugore we yagiye kuvyara nawe ari kariruka ugasa bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minushe nko mubibona ikiganiro simuririmbyi sik n'umuntu mumenyerenga mu gisagara cyacu umuntu atuzanira umunezero mu gisagara cya Bujumbura sometimes aranaduga Ngozi Gitega reka tumuramutse n'ibindi byose turabimenyeraho kandi marana ko nezerewe ni kubera we urameze neza meze bon sana urakoze cyane Minushe nije ntari nsigaye kuza muri studio ashane wicereje kera twara dukora mu ibarabara none Yesu yarakoze ibitangaza kwama twibuka gusenga ibi byose n'umwami Yesu n'inguvu mwabishizemo gira mukore mwe na Scott natigera aboneka Scott ni watabishaka ariko sometimes ndamubwira bari we yicara ngaha ka igara umuntu yigeze kumbwa ngo uwo Scott bamubambwiye ndamubwira nti kuki ndashaka umumenda ndamubwira nti umunsi wamubonye uzobona ko dusa afabwa abantu bakobwa benshi bazi ko ari umugangi wa atari mugabo bantu mutamuzi Scott reka ndamubwira ingene ameze urabona je ukuntu meze niko Scott ameze bon sauf ko aba yambaye imigufu myinshi mwana wo muri town nyene kandi avuga amajambo make ni oro mugani gato ni gato ariko zimwe za hamuta Scott bazo kwica Scott nakindure vuga tumudandaza ubu ari abantu baguma bavuga ati eba one day no kurinda gusavye uzomwicarike ngaho babwira ati nguyu Scott ikiganiro cyushira ko fin hamurabe commentaire uronka nguyu Scott mu minota nk'ingara ego nguyu Scott ahaguruke ahindukire na za locks yazirekuye barasta ni bake hasigaye wenyene muri babiri we nuriwe je ni bakinyemera ngo barasta ni barongora wazitse umugore nane vyakora abarasta ntibarongora n'ababeshi niwongo urukundo deje ufise urukundo none ntumva ko curongora urukundo ubugwaneza kubaha abantu kubaha icyo turagishimikira ko cyane kuko umuntu utari wamureme ucumwuba cisha bugufi ugakunda abantu bose utavanguye nkuko kwiwanje usanganye ni wabaye umurasta kandi ni benshi ari abarasta batanabizi hari kindi umuntu rakumva ngo abarasta ntibajya inyama wowe ujya inyama je ndazijya ufite umuntu abarasta ni byinshi oya abatajya inyama haba hari ibindi bafata
tudashimye gushikiriza kuri ino samirizi bisubirira inyama bica bisubira inyama Garasco ntibatubwira bisubira inyuma ko ari ibiharage oya hari utuboga tunyabutongo turengarenga utupinare abatwumva batwumvise hari abantu vraiment yego birira utuntu nk'utwo bwa ari gihe uzosanga batuye mu igazo nayo nyene bayiriye bayimaze biriya ntabyo wigeze wowe oya byaranse vraiment byaranze ubwo nca mbona umenga ndi impene Nashobora kujya ivyatsi. Abandi barasta ubavuze nabi. Oya, sidavuze nabi. Umwe wese na chaguo lake. Mu kirasta turafite diversité umwe wese ikiryohera umutima ico yakira. Ego. Nkuko mwavyumvise Rasko arubatse. Aba no musi twaba dushaka kuyaga kuvyerekeye ku bantu bubatse kandi bari muri novuga ko uri muri entertainment y'u Burundi Rasko. Ego. Ndashaka umbwire uko byagenze kandi watwaye umwigeme yahoze muri Miss Burundi. Nawe nyene abari umustar gato. Sibyo? Sauf ko ico ntacakunda kumashoninga. Muga abazwi. Azwi kubera nawe nyene yarakora ibiteramo rega. Nubu aracabikora. Gusa nukwera nyene usanga bigoye ibikorwa vyo mu nzu, gukubura, gukoropa, gusasika. Yego. Nabikora kanshwiriza amazi ntashe. Nawe abeja si umugore mu business w'umani cyane. Ivyo byo mu rugo ntari umuntu. Si hari. Muva muhira mwese mu gatondo munja gushaka ifaranga. Eba, twese duhana bayi ku muryango tuwicaha tuyazana hato. Nawe murayarondera. Rasko kuba muri novuga ko mukiri jeune mubigenza gute kugira mwumvikane mugashaka amahera hamwe kujya donc hari ingorane nyinshi mu ngo nyinshi ubuye. Nirihe bangamwe mukoresha? Mu bisanzwe ntabanga ririmo nuko gusa abantu batayimenya ariko nibijya gupfa bujya bipfa kare ntibipfira muri mariage oya bipfa mukiri muri fiançailles ibintu bipfa kuva kare gose mugabo tu kuko ikintu umuntu arashobora kugira ikibazo uyu munsi resultat zikazoboneka après un mois igihe caragiye so no muri mariage nuko abusanga habaye ikibazo isi ibintu biba bije ngo nukubera ngo mwagize mariage mwagize iki ni ikintu kiba gihari peut-être mutahaye agaciro mugabo to utari kikabashikira aho ubugiye hose kiragushikira so rero kuri twebwe nibaza yuko nta banga na rimwe ririmo kuko nibaza ruko nukubera twagumye turi kwa kundi je namubwiye nukuri sinifuza yuko ico baba wa mu mama nka mama wanje w'ibitenge misi yose kumuhira oya kubakana ni kimwe ariko twese turakeneye ubuzima turabushakisha ndashaka tuje twubake muga même temps umuntu ntaca hinduka danku ntangure kuba bamutama très autoritaire tangure kura mahereni biki inze ndasobeka nambaye sinsubire kwambara ibutura oya vraiment ivyo sinubu sino mu misi zoza nta migambi birimwo vraiment kuko yuzi l'engagement office gusa nibaza ko benshi babikora pour impressionner les gens alors que nta muntu n'umwe ukeneye kwimpressiona kuri iyi si ubuzima n'ubwiwawe je hariho abantu banzuku kuko nikondi banagukunduko bankunduko n'abandi bakanyankuku kandi nabo nyene ndabibashimira birananyohera urumva mugabo ivyo byose ntibihindura je ubundi ko ari kenshi usanga muri mariage ucyo ugomba kwapplika soit ivyo abonye kuri papa kuri tonton kundi mu vyo yo wakwinspira ugasanga n'imvugo yarahindutse abagenzi usiga uvuga nk'umuntu w'umupapa kumva umenga yewe utambuka nuku or uje nimba abikora kujya afise impamvu parce que iyo mpamvu murayisangiye parce que ntabwo ta identity kuko hari abantu bakunda minoshi kubera wo meze uko nyene umeze umunsi wo duhindurira n'akantu na kamwe twoba duhejeje alors même muri mariage
nuko utegerezwa kwaba umenya yuko ni wewe kandi abantu nimba bakuzi nk'abo wenyene nimba ata kintu kibi uba uri kurakoramo ibisigaye byose icyo bita la personalite y'umuntu je numva umenga yohaguma ntuzana umwana w'abandi kugira ngo uce umutegeka kuba umukecuru mu minsi 3 oya nawe ntago nimujane nawe ngo gutegeke kwambara amakoti nk'aba batama baruguru bugire ku nkoni no ivyo sivyo bigira umugabo oya kucerekeye ikintu cyo guhitamwo uwo mwubakanagaraswa bigenda gute kuko benshi barahitamwo n'iyi myaka uramaze kubibona ko amasamedi vire abari embouteillage mariage kandi biravuga ko ama divorce nayo asigari menshi cyane guhitamwo neza ni nko kwegaraswa kubaho kugira umuntu yumve ati jewe naraguye ko ni gikuhaniyo y'abasore bahari kuko benshi baridoga abatarabikoroza bumva ngo oya ngo mwese mwarananiranye ngo bakobwa ni gute wumvisha antwe umugore wawe n'ubu nawe ariko uramuvuga neza kandi murabanye neza ariko abahungu benshi ubuhanze bavuga ngo bakobwa nta kintu erega nibyo ndi nakubwira iyo ibintu bijya gupfa bipfa kare mbe witwaye gute kugira bipfira mu mitwe y'abahungu urazwa pana muri twebwe abakobwa bipfira mu mitwe y'abahungu erega twebwe mwebwe mwakira icyo tubahaye hanyuma akaba ari cyo mukorerako sivyo none jewe nje nkakudaragisha amahera na Scott canke nkamutira akaduga nkaza nkakuraba mu minsi mikeya ko nawe uba wumva umenga ibintu n'ivyo ukankurikira numva ko quelque part jewe nzoba narakreye ikintu nzoba narakreye un mensonge ndayigushamo nawe urayibamwo mugabo kwa kundi nakubwira tota c'est la vérité igusanga mu rugo uravyumva so ikintu kugira ni nkuko abantu babishiramwo ubwenge bwinshi cyane ubugeni nijyo ni loi divine ni ikintu ni act Imana yonyene yishiriyeho sivyo ni act yonyene Imana yishiriyeho ikirema Adamu na Eva bamusinziriza batazi n'ivyo bamuhaye atabona n'ingene biriko biragenda akavyuka asangaho umuntu yaravuze ati kabisa uyu muntu kabisa ndabona umenga sana jewe nta sana za elefa nabona nta sana na zangona nabona ariko sana jewe kandi turiko turaraba n'Imana amategeko yabahaye ko ari ukurondoka sivyo nivyo savidiri rero iyo ugomba umuntu mwubakana ugakoramo nyene imari no kuvuga nyene wabitanguje ni nko kunoza muri magic cyano nkaza nkagomba gukora business namwebwe hanyuma sinemplикemo mwebwe mwayitanguye kuko idiri ni iwanyu negeza kukwemplikamo kugira ngo ico kintu gikunde so iyo rero tacemplitse mw'Imana ni kibazo gikomeye kuko benshi bibaza ngo n'amafoto n'ibirori nibiki c'est pas ça ari irindi banga riri inside ibintu byinshi nabo bavuga bati ajya mu mariage ni ibintu byo konona ntibiba bikenewe ni wambonye ni kubera ikidufata inzira abandi baba bafashe ko dukora ivyo abandi bagira babifata nk'umuco umengo tuko turakurikiza urabata urabahungu canke ni gute kuko abakobwa batubwira ko dukunda kwiyerekana imakangira ivyo Darlene yagize ivyo Krista yagize donc Krista n'umukuzine bamugize ibi doti biki nanje nza kubigira ubifata gute wowe wabikoze kandi ukaba bitahura jewe par exemple nk'ivyo wanje byari unique sivyo ivyari ibintu bisa na jewe nyene tugitubona ku bwene il faut kugumana ta personnalité sivyo jewe mu mariage kandi bikako yejemo nta kintu cyambere noba nararetse guha agaciro nkabijya bintu abantu babonesha amaso jico nahaye agaciro barabantu kuva kuri dot gushika kuri mariage nta muntu numwe yanziye kuri mariage ntaramukije numwe tu vois
hari abantu bemera mama wanje kubera dekoro iba yabatwaye menshi bakicara hari imbere nko kumenga ni leve de deuil gushika ubugeni buheze hanyuma mwese mukamutinga umenga mugera mu mwibe yambu jewe bijya narabe nico kintu ca mbere nase vraiment kandi ngira Imana vraiment umufasha wanje arakimfasha mo c'était que umuntu wese yafashe uwo mwanya wiwe akawuduhebera akaza ku rubanza rw'iwacu inane pas question ko agenda tutamuramukije inane pas question ko agenda atabonye ko twamubonye twanamushimiye uravyumva nk'ico cari kintu kica kinkuramo dekoro mta jewe nta dekoro na mfise dekoro yiwanje yari amatante bicaramwo turiba twama couleur y'ikirasta imbere twari twicaye ku masheze wote bisanzwe twicara iminota 30 stage nuyibagi stage nategere nico gitona kubwiye ni igisa na wewe stage yari yanje vraiment nategerezwa kuhabona stage kuko iyo ntayibona nari guhava ngwara mu mutwe rega niyo yankoreye urubanza yari concert yari concert urumva rero nategezwa kubikora ngira mu modoka yiwanje nta modoka nakose ndondera kwisengero ndondera umupatiri anzi neza nimba ari kintu vraiment jewe ntobesha ngo carantwaye uburyo ni mariage vraiment nta buryo kuko nabikoze ko ndavyumva ko jewe ndabishaka atawundi ndabiye abantu banje twarabakiriye abo twasanzeho ariko apwe kubera habandanije n'ibirori hari ama stand umuntu yarigurira byari ibintu vya bon zeke video vya stand ni twari baye mariage ya mbere ari stand umuntu akigurira bijyo bintu abantu muri famille ntibabivuze ko ikintu oya deja je muri famille sinari mfise mu muntu numwe muri komite ya mariage nta numwe bari abagenzi banje bari abantu bumva ibyo numva kuko rega famille burya iyo ugiye kuraba famille zirempozanya iyo uri igomba gukora mariage famille irakwempoza ikompoza kubera iki nukwera bavuga ati twebwe turabifisemo uruhara ni mutamba peut-être wawe yarirondeye kuva kera akavuga ati jewe do A à Z ndabigukorera mugananje en contrepartie ukora ivyo nshaka uko nshaka ko bigenda kubera aravuga ati de toutes les façons ku bavyeyi nabo ibimeze nka mariage yabo urabona kajya kantu nakoze c'était juste kugira ngo nurabona ko ahantu habere mariage usanga akabari kahegera ariko gafise abantu benshi gusumba muri mariage navyo urabona baba buzuye kora batanga inzoga imwe urabona nkajya kuri jardin je nagiriye kwa Gerard hari kuba huzuye nta mpamvu yuko bagenda hariya kubera haba hari inzoga ça veut dire ubazana inzoga ngaho kandi bashobora kwigurira kandi kuri prix normal ça veut dire muragumana mbese inzoga ne wari waziranguye oya wahamagaye umuntu azana stand vraiment arazana stand aradandaza muga gusa je namubwiye abantu bari ngaha ntibabura ico banywa prix normal yaranguye 2 fois twe twatashe twavuye mu kibanza 2h du matin abantu bagihari uravyumva quand même ni Jesse nashaka yuko bagenda sivyo nashaka ko tuguma hajya dutira inkuru dutambe ubu musi wa bien ko mariage zubu zose zimara 45 minutes sivyo ibintu bari vyinshi nta mpamvu yuko umunsi woba uri très important mu buzima bw'iwanje wari kumara iminota 40 n'itanu impossible ntivyashoboka nategezwa gufata umwanya ukwiriye kuko n'umunsi nasubirwamwo sizobisubiramo uravyumva iyo rero ikintu uvuga ati ni rimwe uriyaranja ku buryo wo kumeze nuko ufitinde bifitingana n'urubanza rw'iwawe apana hamuza mu rubanza ukavuga ati ukenera twagitse bijya urubanza rwo kumengana rwawe wa musirikare naka ifo ko ibintu biba bisa na wewe ça veut dire
donc urabashigikiye abahungu bari biyumvira ibi bagira ibi urabashigikiye cyane abari contre kuja mu isengero kugira iki uya mu isengero nakubwiye untegereza tu dois simvuze isengero iyi canke yahe canke idini canke aho uri hose umenye yuko Imana bambe mariage ni ikintu cyakrewe n'Imana apana umuntu ça veut dire uko usenga Imana kwawe kose uyemplikemo dote nayo abatayivuga neza donc babona yuko ari ibintu byo gukurikira inzira cyane ko bavuga ngo nkonona amahera turakomerewe sha mukomerewe ko wabikoze narabikoze none wagomba ntwara umwana w'abandi ntarishe ivyagusa afite babwire ivyagusa bimeze gute afite birashobora no kuba biri mu bintu bituma unamufata neza kwera ko warishe Jenny baza yuko nuko abantu tuyifata umenga umuco ntuhinduka ariko minusha umuco urahinduka kubera iki mushaka rero muze murareka dote urahinduka reka ndabwire ikintu kimwe dote en soi ntaco aritwaye muga nuko ubuye biravye neza ni business gutega asko kandi ajya amahera cyakora urubanza tugende buhoro abantu bubatse inzu mu mahera bakosheje umukobwa wabo vya vrai turabona ko bahindura karangi iwabo agaportaye ajya bayahindura Rasko atanuko ajya amahera araza je twera biteze uretse ko bahindura hari diplome hari abantu bahindura karangi kora diplome shaje nzo bibaza mama igihe naro nka diplome man ntibigeze bahindura iwacu hari hajya nyene nigiye ngira memoire bavuze kugira kumfura ntasanze kujyanye reka ndakurangire minusha ntushobora kumbwira yuko ubu jewe nari nkunda ya dot uvuga ati umviriza umuhungu n'umukobwa ivy'urubanza mu bivugana ukwanyu ingene mushaka mu bigenda iyo bije nimba muri buvuge muti twe dushaka isari iye decor imeze gutya mu biyage muri babiri sivyo hanyuma wewe nk'umuhungu kwa se w'umukobwa canke kwa mama wiwe muri belle famille uko wagukiwe uko twawe sivyo abari kushima je no vyita gushima pana dote kuko wowe wareze umukobwa mama wanje akarera umuhungu urumva mama wanje ntacaba yarakoze ni bimwe vraiment byose bari amashuri mama ntacaba yarakoze nivyo mugabo kugira ukuze umuntu ntaje nawe turabicaje gukora Rasko abaje gukora iki byinshi kukurerera abana abarero udahari urazi kuvyara ingene bigoye urazi guheka gukuza kurera reka urariha amahera gusa nkwereke none ayo mahera uriha gusa uba watoye hasi noneho nujya nawe nyene ikarakora ubu twicaranye handazi ko ariko ariruka muri ville ego jewe vraiment kuri we ntaco bintwaye je ndiko mvuga en cas général nsigurira ingene ushobora kwiyumvira uti je umuntu ndamuhaye agiye gukora aho ho tworongoye abayaya nibo bafise akazi baba bariko barakora kaboneka kubera ko abayaya nukuri tworongoye abayaya kuko wewe no kuko wewe abazi akazi kamuzanye ça veut dire no kuvyuka mu gitondo mu gaturuturu 5h agakubura agakoropa akoze ivyombo akagira iki agategura ivyayi akagorora akagira umunsi wose abazi ingene bigenda sivyo nimba uvuze yuko umufasha yobaje gukora ivyo bikorwa aje gufasha numufasha ça veut dire afasha umuntu asanzwe ari karakora quelque chose ntushobora gufasha umuntu yicaye ariko ari ikintu kigoye cyane kuvyara biragoye cyane mwe mwitwara monde urazi ko twebwe twitwara mu mutwe urazi ko mwe muvyara d'une façon bon twite naturelle twebwe mu mutwe urazi ngene ibintu biba biriko bicayo na mabombe y'amakatyusha n'amasasu menshi ibintu abatipe benshi bauravuga ngo yaragiye kuvyara ngo umugabo wanje wacaja kunywa inzoga aho burya n'ubu novuga gute n'uburya abari ubugaba karabo ari hafi kugira ubuzima bwiwe ugacuja kunywa inzoga minushe subugaba tandukanye ubugaba n'ubwoba afite ubwoba bwanyu mu buhereza mu kabari none ni hehe handi woje cyangwa ugasanga umuntu ari muri sport umugore we yagiye kuvyara nawe ari kariruka kuko c'est vrai mwebwe Imana mu kubarema
kuko twari turyamye ntituzi icyo yababwiye ntituzi icyo yababwiye kandi ingene mwebwe bigenda nibaza ko umukobwa wese avec son corps et tout biba biri programme uko nyene ariko twe mu mitwe ntugire ngo niko biba biri programme my friend Imana tubwira ibanga gero babwira twari turyamye gushika n'ubu nta n'ijyo muratubwira twaravyutse ntajyo mwatubwiye atari ukuturisha amapome n'ibiki en fait mwebwe mwaravyutse muti twagiye ntimubaza ati bimeze gute uri ngaho twagiye dufatana urugendo mutabajije iki gituma tutabaza no kunyene tutamenye ngo hari kwabiki ikindi kibazo gikunze ni wowe mwari kutubwira ati burya rero wowe ko waruryamye je nkaba naje Imana yambwiye burya Imana yasigaye irakora ibi mugabo ko mutwe twari tuzi ko ari ponga isanzwe uvyo kubandanya programme si ikintu twese dukora tuvuga tuti iki kintu tuzogishobora gushika dupfuye nk'abadutanguriye dutahure yuko kujya bikunda hari igihe bishoboka bikanka kandi iyo vyanse tuvyemere ko vyanse tuvyakira uko tutarinze kwicana guhana uburozi Rasko ibintu afite ibintu byo kubaka ibintu by'ama mariage naba ikibazo n'ababirimwo babiterana ubwoba reka cyo tubivamwo kuko n'ubu kiganiro njya mbere meje kiganiro meze uko uramaze ko n'ibiganiro byane ngumana nikamenye ngumana mugana numva uko twatangwe siko ndiko ndaheza ubwo wawurangije oya ubwo bazi cyo buhezwa curondera nawe cubijamo ego imana iro impe nkuko kwa mariage bavuga ngo mariage ngo ni nk'umuji wasambaguritse canke wagizemwe ibibazo abari indani baba bagomba kuva muri uwo muji abari hanze nawo baba bagomba kwinjira nk'abajournaliste baje kuraba icyabaye hariya so trafike muri mariage igomba kubaho agomba kuba habinjira n'abasohoka iyo winjiye ugasanga nk'ubu iyo ninjira ngaha muri Magic TV nkasanga nta ntebe mwaneguriye iyo wanje ijanye na jewe nshobora kwicaramo nkiyumva ko ndi à l'aise ntaca nsohoka kuko singuma na embouteillage oya hari habinjira hariho n'abasohoka kandi bose ahubwo we ngomba gutanguza ikintu abantu bagize divorce babinezererwa nabo nyene muri Mauritania ari kiganiro name ndaraba ariko ko hano uri aragira urubanza rwa divorce yagize na gato ego ça veut dire wowe nyene uba wisubije ku isoko ça veut dire hari abandi bazobibona kumbure bari basanzwe bagufitiye uwo mugambi zirategura iki rero bakagira association oya si association nani tudandoza iminezero ugira ukeye umunsi w'aba divorce aha werindira nzokreya bahure basubire bamenyane dusange twagize izindi miryango erega ari gusanga cyakirato wabura minushe ukadusanga naco cyari cyazimiye ahandi naco cyari cyazimiye ahandi murahuye imyambaro ibiri irakwiye none tubwire gute subuza ngo ni benshi reka nico tuciyumvira ikibazo tugiye muri ivyo nyene twagenda tavuze ivyerekeye umunezero turonke ibintu kuma WhatsApp by'ama World Beach tubwira ibiteramo canke ibibanza vyiza byo kuryohererwamo mu yimisi nokuri mbanze basha muzoze musi mutje guhagara imbere ya Tanganyika tuyishimire tuzofatana amaboko tugizunguruke tugishimire rega cyasubiye inyuma cyatangwa gusubira inyuma cyatangwa gusubira inyuma ni byiza World Beach barahakoze hameze neza cyane niyo plage ya mbere vraiment umuntu ashikira umucanga karaba amazi neza atabwoba ko hejuru bari barubaka ibintu biguma bikogwa rero muri Now Creative twari twiyumvire yuko twohakorera le dimanche kujya vyari kera avant ko dutegwa tugasubira kuza turahurira tous les dimanches kuva le 1er août n'aba DJ baba diaspora bazobavuye hanze kugira ngo nyene n'abandi baje no mu ma vacances dushobore gusangira turyoherwe hari n'igihe usanga minusha naho cyakirato cyawe kiri hajya wasanga cyatakariye muri Canada cyangwa muri Sweden
rero nzoze weko wisuzuguza ngo cyakirata cyanje cyatakare muri cyatakare ahantu heza hariya nyene oya beshi nabo kitatakariye hari bagishakira hariya nyene ugasanga mu kirundo ugasanga ubwo mugwana ngo cengo kiri muri Etats-Unis kiri muri Etats-Unis kumbe mwenyewe ici wa kiri muyingamo byiza shaka sikunda gusoma haya twese tubura ari biriya twashaka kabisa yego reka tugushimire wakoze cyane Rasko murakoze cyane ndaryohewe cyane kuza muri bureau imeze neza climatize akayashu mugave no je ndiko ndabwira abantu bataraza yego utarinjira muri iyi bureau urashikira ahantu muri makeup bakagukora uvuye muri makeup ukashikira ahantu hari akantu k'agastand gatora utuntu two gufungura dusambusa utuju amata amafanta icyo ushaka kugira ngo nyene yego utangire gukora umeze neza ukora umeze bon uri en forme yego hanyuma bagaca kuguruka ca winjira climatiseur iri hano bagabo ba mama ndayibatoye bon climatiser babwire rero ibyo reka kuvuga gutyo je ndiko ndakwatura ko ibintu bizima okay abantu muza kuraba iki kiganiro nukuri babikore ivyo mvuze peut-être ntabihari nga muganifuza yuko vyogenda gutyo nyene mubimufashemo bizogenda uko nyene tugire stand hajya umuntu atora kanafungura sivyo vyosanga kandi rero aba diaspora bacu barabikora nuko mutabahereza umwanya bobikora bara kuri Old Beach so wabagize aba DJ tuzogenda tubashira ico kibazo kabisa safi sana reka tubashimire namwe mwaduhaye umwanya wanyu turabakunda cyane yari Magic TV na Minushe na Rasko merci beaucoup